umurongo wa 28 havuga ngo nuko wa Mufilisitiya atanguye kuza ngo ahure na Dawidi nawe arabandanya ariruka atumbereye ingabo z'Abafilisitiya ngo ahure n'uwo Mufilisitiya nyene. Imana yacu nidutabare. Ahantu rero ikimenyetso rurangira ngo tumaze iminsi tuvuga ku kino n'igice ca 4 muri ano majambo tumaze iminsi tuvuga ku kimenyetso rurangiranwa, twabonye yuko ikimenyetso rurangiranwa ari igitangaza rurangiranwa, kandi mu biganiro vyarenganye mu mutashoboye kubiraba muze mu birabe kumbure byoba vyiza gusumba. Twabonye yuko umuntu wese Imana yamuremeye ikimenyetso rurangiranwa. Umuntu wese hariho ahantu Imana yashize le secret de sa vie. Umuntu wese arafise ahantu Imana yanyegeje urupfunguruzo, yanyegeje ibanga ridasanzwe, yashize ipfundo ripfunditswe ko ubuzima bwiwe. Imana yacu nidutabare. Kandi iyi Imana rero igomba kunovuga ngo guteturura umuntu, kumukura mu gasuzuguro, kumukura ku mukagaye, iyi Imana igomba kumutabara novuga ngo mu buryo definitive, iyi Imana igomba kumutera iteka mu buryo budasanzwe. Ikora hahandi nyene ihagurutsa ca kimenyetso rurangiranwa, ihagurutsa ca gitangaza rurangiranwa. Mu Gifaransa twabonye ko version zimwe zivuga ngo c'est un miracle notoire. Imana ibikora mu buryo budasanzwe, Imana ibikora mu buryo novuga ngo special. Imana yacu nidutabare. Kandi twarabonye mu biganiro vyarenganye muze mu birabe muzobibona, twarabonye ibintu 8 vyerekana ukuntu ikimenyetso rurangiranwa kimeze canke ukuntu ikimenyetso rurangiranwa gikora. Kimwe muri ivyo twabonye yuko ngo ikimenyetso rurangiranwa gikuraho amateka mabi abantu bazi ku muntu. Ubwa kabiri twabonye yuko ikimenyetso rurangiranwa ari gitangaza mu maso y'abansi b'umuntu. Ubwa gatatu twabonye yuko ikimenyetso rurangiranwa kiboneka atari agaseseshwa rumuri, atari ibintu umuntu abanza kurondera ngo azuminge ngo acishe mu majumere. Oyaye kiragaragara, kiba kiri hazarani, kiba kiri novuga ngo ahantu nyene kiboneka. Imana yacu nidutabare, kiba kiri kuri podium hariya hayi. Hanyuma ubwa kane naho twabonye ko ikimenyetso rurangiranwa ngo gicecekesha abansi w'umuntu. Hanyuma ubwa gatanu twabonye yuko ikimenyetso rurangiranwa ngo kiramenyekana cane mu bantu benshi, ntikimenywa n'umuntu umwe wenyene kuko ngo rivuga umwe rigatemba, ariko ngo kimenyekana mu bantu benshi. Hanyuma ubwa gatandatu twabonye yuko ikimenyetso rurangiranwa ngo atawushobora kugihakana. Babandi bapinga, babandi babihakana, babandi bagwanya ivy'Imana, babandi bagwanya ivy'Imana igukoreye, babandi bakunda kubesha ngo ni rementanya, ngo nabateka mutwe. Wapi, ikimenyetso rurangiranwa nta muntu ashobora kugipinga, nta muntu ashobora kugihakana. Iyo kibaye kiremegwa, nta bundi bugenduzi, nta yindi supervision, nta yindi novuga ngo nta yindi komisiyo ijejwe kubisuzuma ihaba. Hanyuma ubwindwi nabwo twabonye yuko ikimenyetso rurangiranwa ngo kiguha gushingira intahe Yesu ushize amanga, kukuba wumva uvuga wifitiye icyizere, ufise confidence. Imana yacu nidutabare. Ikimenyetso cy'umunani twabonye yuko canke ijambo ry'umunani twabonye yuko ikimenyetso rurangiranwa gituma abansi bawe babura uko bakugirira nabi, maze ngo bakagirane ngo bakakurekura. Mu yandi majambo barakarekura ivyawe. Ngaha rero ku murongo wa 48 dutera dusozera tubonye havuze ngo nuko wa Mufilisitiya atanguye kuza ngo ahure na Dawidi arabandanya. Aha rero ikimenyetso rurangiranwa Imana yaremye yateguye kuzokoresha mu gushira habona Dawidi, mu kumushingira intahe, mu kumushira novuga ngo mu mugisha wiwe, cari gitanguye kumota.
Imana ico yari yarateguriye kugira ngo yerekane ubuhizi bwa Dawidi nk'umwami azosubirira Sawuli cari gitanguye kumuta, ngo Dawidi nawe arabandanya ariruka atumbereye ingabo z'Abafilisitiya, naho yari umwana, naho bamusuzugura, naho yari kuvuga naho Goliyati yari yatutse ibitutsi vy'abungere ba kera, kubera bo baracishamo bakaja gusenga bakisonera bakishira ko tubiri, naho yari yamututse rero atuka Dawidi ibitutsi vy'abungere, ariko Dawidi nawe ngo aca ngo arabandanya ariruka atumbereye ingabo z'Abafilisitiya ngo ahure n'uyo Mufilisitiya nyene. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ngo Dawidi atuma ukuboko, abonye ko igihe kigeze c'uko Imana ishitse ivyo yamusezeraniye, ivyo yavuganye nawe, ni ukuvuga ngo aca atuma ukuboko mw'isaho yiwe ngo akura yibuye, hanyuma ngo ariteresha wa mugozi, arinega uwo Mufilisitiya mu ruhanga, rimwiteramwo ririnjira, aca yikubita hasi yubamye. Imana yacu nidutabare. Ku murongo wa 50 bavuga ngo uko niko Dawidi yagangahuje uwo Mufilisitiya ibuye yateresheje umugozi akamwica, kandi nta nkota Dawidi yari yitwaje. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musi, nano majambo rero tugomba duhave dusozera aha. Twari dutumbere nkuko tumaze imisi tubivuga, twari dutumbereye kwerekana yuko Dawidi nawe mu mateka yiwe Imana yakoresheje ivy'ubuhizi Dawidi, ikoresheje ikimenyetso rurangiranwa. Ni koko hariho ibindi vyinshi yakoreshejwe bidasanzwe bikomeye, mugabo nihaba hari ikintu gifise amateka, nihaba hari ikintu kikivugwa kandi kivugwa gusumba ibindi byose Dawidi yakoze, ni iki kintu c'uko yishe Goliyati. Yari amaze igihe novuga ngo arya umutima, arya uruhuha ubwoko bw'Imana. Ubandanije gusoma uzobona yuko ngo atabarutse, arumva yarazanye wa mutwe mpaka abushikana kwa Sawuli umwami, kugira ngo ibe epreuve yerekana neza yuko, ibe ikimenyamenya cerekana neza yuko ivyo yiyemeje yagize ntiyabishikije. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, ngo abagore rero ngo baca ngo baza n'udushako tw'ingoma ngo bararirimba, hanyuma baririmba bavuga ngo ni koko Sawuli yishe igihumbi, ariko Dawidi we yishe ibihumbi. Twari guca tuvuga tuti yishe ibihumbi, indiri n'indiri. Imana yacu iragahezagirwa n'ahari yisanzwe ihezagira. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha tugomba duhave dusozera